nyene icubahiro turabaramukije turabifurije na Noel nziza. Murakoze cyane nyakubahwa bashikiranganje mwaje muri kiganiro mwakora nk'abandongozi zitandukanye mu bisata bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi nyakubahwa murongo y'amashirahamwe iterambere agatera kazina muntu ndetse no kubaka imitima y'abantu mwese mwanyakubahwa bene gihugu aho muri hose muri komera kuri kiganiro ndabaramukije amahoro y'Imana. Reka mbanze ubwa mbere ndabipfurize nanje Noel nziza n'umwaka mwiza muhire buca dutangura 2025 uzubabere umwaka w'imigisha umwaka w'amagara meza ndetse umwaka muzobonamwo ivyo mutari bwabone kandi vyiza. No musi ko duteramiye ngaha rero turi kumwe ni nkuko turi haziko uwo mwaka turiko turarangiza wabayemwo ibintu bitari bikenga mu gihugu cacu wabayemwo ibihe vyatweretse yuko Burundi buriko burashika mu gihe cy'umwizero igihe ciza ni nkuko twabonyemwo n'ibicantege vyinshi mugabo twebwe twaciye tubona ko ari cigwa kuko nta na rimwe Imana iguha itabanje gusigaza akantu irabe yuko uri umuhizi canke uyemera. Twarabonye yuko umuntu arashobora kugira ibigeragezo nivyo yikwegeyemwo wenyene kandi ivyo biragoye kugira bivemwo mugabo hariho ibindi bigeragezo biza Imana ikabireka bikaba kugira ngo ubwa mbere irabe ko uri umuhizi mushobora guhangana navyo ubwa kabiri irabe yuko uyemera iyo vyakunaniye byose ikaraba yuko ushobora kwemera ko Imana ishobora kwigukuramo. Ivyo byose rero muri umwaka twarabibonye ku buryo twabonye ko ari n'abantu wamenga bacitse intege gushikaho wamenga bopfuma basubira muri ya myaka twari turimwo igoye kubera Uburundi twahaye ikibanza noneho cyari ikibanza cyane nuko twari twarayibagiye Imana ubu twarabonye ko ariyo igaba Uburundi ariyo yateguye neza iyo tuja vyaratumye rero natwe turaba Imana iratwereka iyo tuja kuko benshi bajuragirika kuko ntibabona iyo baja rero ntushobora kumenya niyo uja canke aho ugeze utabanje kuraba iyo uvuye. Nico gituma rero tumaze kubona Uburundi turiko tugana turoramwo ingene busa umuntu azarasubiza amaso inyuma rero araba hageze kuko muribuka na bene Israeli bari bavuye mu buja amaborogo yabo agatuma Imana yo nyene ivuga iti ngiranze kubatabara ndabakureyo bashitse mu nzira bahegereje kuhabona bose baragumutse ngo bagira basubira inyuma kubera iki no kubera kwibagira. Twebwe rero mu Burundi twavuye mu bihe bigoye murazi yuko Uburundi kuva bwinjiye mu bihe by'igikoroni gushika ndetse twinjiye mu ntwara ya demokrasi twari mu bihe bigoye igihugu twavuga yuko cyari mu minwe y'akagwi. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ubwoko nta muntu w'umutwara agira ubwoko nibareke kubesha ahubwo karakagwe k'abantu bifatiye igihugu cyose ivy'igihugu byose. Ivyo rero vyabaye imyaka myinshi cyane ku buryo hari abantu bari barabigariye ko kugira ngo babirekure ngo bibe vyabene gihugu ugasanga biragoye. Nico gituma mwabonye yuko kugira ngo turonye amahoro mu Burundi vyatwaye imyaka myinshi twibutse abari bari yarusha abagiye yarusha kuva mu 1998 gushika mu 2000 murumva imyaka ibiri yo ivyo kurondera amahoro bisaba umwanya munini mugabo kubera haba hariho ababona ko ubakuye amata mu kanwa kuko hariho abazi gukamira mu mudurumbanyo kuko muri ko muraryana
uca yigi agarira ku bintu ariho ufise igikenye kinini iyo muri ko murajyana ufise igikenye natwe mu Burundi avye nk'inzego z'umutekano wamenga zifitiwe n'akagwi k'abantu rero nk'ibiganiro mwazi ko vyagoranye ivyo byose vyerekana ko kugira dushike ku mahoro vyatwaye umwanya muremure murabizi ko ico gihe bari banase yuko n'imigwi igwanijamwo ariko uburuhiro yaragiyemwo amahoro y'ukuri murabona yabonetse mu 2003 niho yataka kuboneka niho twubaka inzego z'umutekano zimaze kuboneka murabona ko amatora yarabaye ntibayatoba mugabo 1993 muraze yabaye barayatoba biranka mugabo 2005 amatora ntibayatovye vyarakunze duce rero tuduga inzego z'umutekano zimaze kubaho naho nyene hategerezwa kubaho ubutegetsi bw'igihugu butagoyagoya murazi yuko nagwa gasore yavuze ngo hatari ubutegetsi nyabwo ntagira itekana no mu Burundi rero hategerezwa ko itekana naho hakiri mwene ubwo butegetsi bujegajega hari haba bukamiramwo nabo nyene rero ntibyoroshe kwemera aho jewe muranca ntanga karorero warasanga ngo hari abantu bifatiye nk'akagwe kabene gihugu bakagira gwabo haje ubutegetsi rero butegerezwa kuja imbere y'abene gihugu bose atanumwe avuyemwo hari ubona ko bamukuye amata mu kanwa akanka kabona ko bamutwaye abantu ugasanga rero nk'ubu urasanga ubona anyinya navuga ngo abantu nibazi wanje kubera iki ntaremera yuko ubutegetsi bw'igihugu buriho kandi bakorana nk'icyo twaramaze gukirengana ku gihe dutoye ibwirizwa shingiro 2018 twari hagiye ubutegetsi bw'igihugu bwari bugiyeho by'ukuri bukora no kuvuga yuko rero hacaza indi ntambwe rero y'ubuzima bw'abene gihugu iterambere rimaze kuza naho nyene haba hari habari baragariye ku butunzi bw'igihugu kugira ngo babumve ko bigoye mwarabonye nk'abafisa ama monopole bari barigaruriye amasoko ibintu vyose kugira barekure murinda kunyinyana kuko abona ko mukuye amata mu kanwa rero guhera mu mwaka wa 2020 twaciye rutangura guhangana n'ikibazo cy'iterambere kugira ngo abarundi batunganirwe mu vyabo no mu babo murazi yuko ingingo ngenderwako mu iterambere ry'igihugu twafashe tugenderako nuko iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako rero kumukomokako biroroshe kuko turabaze kubona ko abene gihugu bagiye kukiva kumusubirako rero hari abantu bari baramenyereye yuko ivy'abene gihugu biza mu kigeganywa bikaribwa aha rero niho twatangwe gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu tugiye kubutunganya dusanga hariho abantu bari barimenyereye bakabona yuko aribo bakwiye kuba bafise iryo tunga nihajya babonye ico kibazo kitangwe kuja mu nzira hariho abaci banyegeza amahera kugira abe gwabo bigire nk'uko aribo banki nkuru y'igihugu amahera baranyegeza kugira ngo igihugu abene gihugu ntibaronke amahera baja gusubisha mugabo tubiravye neza barabantu nyene bari kubagwanya iryo tunga ngo ntiribe kugira abaribo baguma bifatiye ibintu kandi ivyo vyaduhaye n'icigwa kuko abantu benshi ntibari bazi yuko amahera ari igihugu atara y'abantu nico gituma umuntu abika amahera muhiriwe hajya abamenje kuko amahera ategeza kuguma azunguruka mu bene gihugu mu mabanki noneho twarabonye n'amabanki anyegeza amahera ivyo vyose vyaduhaye icigwa rero ubu novuga yuko uwo mwaka wari umwaka duhanganye n'ibibazo vy'ubutunzi gutunganya neza itunga ry'igihugu hanyuma tugaca rero tugira iterambere kuko igihugu gitegerezwa kuronka ivyo gishora hanze kitarose ivyo gishora noneho no mu muryango iwanyu mudafise ico mushora ntimuze muvuge ngo murateye imbere nama ndaba umuntu ahembwa uhembwa ntazokwigera atunga kubera yamaze ko azoronka yandi nyene akayarya azi ngo mu kwezi hazoza yandi umuntu rero yo kwiyumvira ati mbega aka kazi kohera noca mbaho gute utarabona ko ashobora kubaho akazi arimo gaheze amenye ko ari umukene ivyo vyose rero twarose ivyo vyigwa turasanga hariho ibinebwe vyamenyereye kurya bidakoze benshi nico tubirukira mu bibanza vya leta kugira ngo aho urya wicaye twarabonye n'abandi mbere bavuga ngo leta ntihomba kubera iki kubera bari baramenyereye yuko bashobora kurya ivy'igihugu abene gihugu ntibabona ntibapfuye
mugabo ntimwave muvuga ngo ntibari bapfuye. Jewe maze iminsi nzunguruka igihugu ndavye ingene abantu basa mu maso n'ingene basa mu maso mu myaka yahera, ubu urabona yuko bameze neza. Je nararondeye ugwaye kwashi ndamubura kuko nico guma ndondera ngo ndaho umuntu agwaye kwashi, mugabo nasanze hariho abantu b'imitima mibi gushika n'abava ngo umuntu mugufi ngo abarya nabi ngo ni malnutrition, ngo umuntu ari mugufi, ngo mu Burundi ibice 52 kwijana ngo ni malnutrition, ngo kubera ngo ni bagufi, ngo kera bari barebare. Je naragiye naho nyene ngiye mu bazungu hehe, je sanga naho nyene bagufi bari none bari malnuri. Ukuvuga yuko twebwe rero ubu turi mu bihe tugira twinjire mu gihugu c'abatanubuki, nico turiho twinjiramo. Tugira tucinjiremwo rero burya haraba izindi nyoshambi zigutuma utinjira ugumuke ku buryo usubira inyuma. Nshatse kubabwira iyo tuza tuva kugira abantu babone yuko twosubira inyuma tuzoja muri vya bindi twari turimo, none niho hari heza. Hariho ibicantege umuntu azabwira ngo uno munsi ngo ibintu vyarayangaye ngo ni bibi, nko kumenga mu 1998 vyari sawa. Hariho abahora bavuga ngo ubu bukene, ndabajije mbwira ingene wari utunze wahombeye he, ntakubwira mugaheza kuvuga ngo ubu bukene dukenye, muga ntakubwira ati kera nari ntunze uko none mpovye uko. Ijya ninyosha mbere biri kuyagukwega ngo usubire kwikwegera yamabwa uburundi bwari burimwo tubuye tuyasubiremwo. Nico gituma nkebura abarundi mwe n'abantu ntihagire umuntu azoza arabumviriza, naraba imbere arabiyaja yumviriza indongozi. Ego nivyo twarabonye n'indongozi zitabona iyo zica yaho murankunda kubivuga. Hariho umuntu nabonye atarakimwe afateje imbere ku kintu, no murezi w'umwana, nyina amusigarana amwonkereje amata, kamusigarana bibero, amata heze ntari bumwose, umwana ararira gahenda gusa karindira ko nyina w'umwana aza gutaha. Natwe turafise indongozi zica yaho arindiriye kundi azoza kumusubirira gusa, umenga arerekeye ngaho. Nico gituma ubu mwaka tugira dutangure twamaze kubivuga tugira dufata indi myanzuro mishasha. Ubu terekana ico ashobora kumarira bene gihugu acaja ku ruhande. Ubu koko tugira dutangure gukora muri uwo mwaka, twavuze yuko umwaka wa 2025 ari umwaka w'icibutso. Twese tuzovuga tuti uyu mwaka niwo w'intango. Umuntu rero azi yuko azo ari kinebwe ntaje gukorera kubesha gukorera bene gihugu tabakorera nta kamara. Hariho abantu bagundana saa 9 bava ku kazi biruka, wamubona ariko ariruka umukurikiye gatoyo ugasanga agiye kwikontware kubarama, avuye ku kazi asize amadosiye y'abene gihugu ahubwira ngo ni ndongozi. Ivyo rero mu bihebe ibintu ngo saa 4 ngo nirutse kunywa icayi, wavuye muhero unyoye icayi ukaja kwirigara. Ivyo ubuzi bakorera leta abarabihe bakirikana, atabihevye azogenda nabi kuko ubu ntakiri tuzokwanda kubashira ku kivi. Mutagiye kuki abatagiye ku kivi nabo ntibazo batubaze ntibazo baduhamagara ngo inkware zisezerana mu masesa, iyo hageze imwe yose irimenya kuja gusoroma. None rero ubu tumenye umwaka tugira twinjiremo. Iki kiyago cy'uno munsi urabona turi kumwe n'abashikiranganje, nikiyago twifuza yuko kibi kiyago. Twararavye ivyo tumaze gukora vyose, twasanze umenga umukuru w'igihugu abaje guca urubanza. Aje guca urubanza rero dusanga haje umuburanyi umwe, none woca urubanza gute uwo muburana atahari? Nico gituma uno munsi tugira ikiyago duhanane ivyiyumviro, haba kuri iki gisata cyangwa kuri iki kindi, tukavuga ivyo tunegura kugira ngo twese ruterane ivyiyumviro bize bitume tugira dutunganya indinganizo nziza mu mwaka uza ishobora gutuma dutera imbere. Nico gituma rero kibi kiyago ntituvuge ngo twizizire ngo umukuru w'igihugu wamajije cyambere cya kabiri cya gatatu, ahubwo vyari vyiza yuko tuza turahanahana ivyiyumviro kibazo cyose tugira ko gushika aho duheza neza. Kandi ndanezerewe kubona wahaje ngira ngo abari mu nzego zitandukanye, ndabona abakwiza tunga amashirahamwe atandukanye nabene gihugu bariho. Mugabo no munsi ndabwire ni ushaka ko duca urubanza azanane n'umuburanyi wiwe yaje ngaho hanyuma duheze turuce. Mugabo yaje ari umwe ntavuye ngo turaca imanza, none umuntu acima urubanza atamuburanyi batariko baraburana ari babiri. Abantu benshi barabimenyereye nzoza kumurega, nzoza kumurega, sivyo sivyiza. Reka rero dutangure
iki kiganiro duhanana ivyiyumviro citwa ikiyago koko turi haziko. None rero ndabakengurukiye kubona mwitavye ikiganiro. Mwese rero ndabipfurije kuroranirwa muri iki gihe cyose turi ngaha muri agace. Murakoze, Imana ibahezagiye.